hanyuma ikibazo ca kabiri, mu gihe cose hagiye harahimbazwa imisi mikuru y'abagwanyi, ico gihe cose cahaciye ni mu gihe nyene kandi fokode canke iyindi mihari canke ayandi mashirahamwe bakomeje kurega canke berekana yuko abahoze ari abagwanyi b'imihari yahoze mw'ishamba ko boba bagirizwa bagiye baragirizwa amabi akomakomeye bayagirijwe n'imihari imihari yitwa ko iharanira agateka ka zina muntu nka mwebwe muhagarariye fokode, hariko iyo misi mikuru yaguma ihimbazwa. Icongeyeko kandi abarongoye igihugu nabo nka bose bahoze ari abagwanyi. Ivyo vyatumye mu vyo iyo mihari yagiye irashikiriza mu makungu, vyatumye amakungu afatira ibihano Uburundi. None uyu musi ku ncuro y'uno musi abantu bariko barahimbaza uwo musi mukuru wahariwe abagwanyi, ushitse mu gihe Amerika yakuye ibihano ku Burundi bishikirijwe n'umukuru w'igihugu ca Amerika. Ikibazo ni iki je nibaza nshaka ko munyishura, mbega ivyo mwarega umuhari ivyo mwarega leta n'abo bantu bahoze ari abagwanyi vyoba bitari vyo? Mbega ko tubona uwo musi mukuru uhimbajwe kandi uhimbajwe mu gihe uhimbajwe nk'uko wahora uhimbazwa mu gihe ivyo birego mbere vyakuweho, mbega ntiyoba ari intsinzi kuri abo bantu bahora bagirizwa ibintu atari vyo, bakora atari vyo? Mbega ntivyoba bije kugaragaza ko ivyo abantu bagiriza abahoze ari imihari igwana, ntivyoba bije bigaragaza ko bitari vyo? Mbega si intsinzi, ntiyoba ari intsinzi kuri abo bantu bahora baregwa ivyo bibazo? Vyose ndumva bifatiye kuko bahoze ari abagwanyi. Ico kibazo ndakibajije kuko bahoze ari abagwanyi, baba abo bahimbaza uwo musi mukuru bahoze ari abagwanyi, baba abatwara bahoze ari abagwanyi. Ibirego baregwa Amerika ivuze ko vyahavuye. Mbega tuvuge ko babeshegwa? Mbega Pacifique canke uwo muhari fokode ntaco ushobora kubona ko woba wavuga ibitari vyo ku bijanye n'ivyo birego bihari vyahora biregwa abagwanyi canke abahoze ari abagwanyi canke abatwara bahoze ari abagwanyi? Ico ni ikibazo ca kabiri nifuza ko mwonyishura naco nkakironkera inyishu kuko nanje bisa n'icancanze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe ku kibazo mumbajije. Niko ikibazo mumbajije ntigisa gose n'ivyo turiko turavugako. Wabaye nk'ukwegerako nari gushobora no kugisimba, ariko kirafise akantu kinyegeje ikibazo cawe, nico gituma nshimye kucishurako. Ukuntu ibintu bizana uvuga uti ayo mashirahamwe yanyu yagiriza abahoze bari mu mihari igwana ko bariko bahonyora agateka ka zina muntu, hanyuma baca bafatirwa ibihano na Amerika. None Amerika yabakuyeko ivyo bihano, ntimubona mwebwe bo muri ayo mashirahamwe ko mwe mwabesheye ba bantu bahoze mu mihari igwana? Ahantu ikibazo cawe numva ko gifisemo akantu gahinyitse, ushobora kuba ndakibwiye utakavuze kandi atari co wagomvye kuvuga. Muri ico gihe uze kumbabarira naba nibwiye ivyo utavuze.
jewe ico numvisemwo womengo kirahinyitse ni imvugo ikunze gukoreshwa n'abafise ubutegetsi ishaka kwerekana ko abari mu mashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu boba batandukanye mu bwoko n'abafise ubutegetsi bagashaka gufatanya amashirahamwe agateka ka zina muntu n'abahoze ku butegetsi kera. Ico ndamaze kucishura ko kenshi, ariko kubera ko numva umengo nico wahinyitse naho utakivuze kandi suye gusaba imbabazi hamwe noba nibeshe, shimye ikibazo cawe kukigarukako. Ubwa mbere bwo nimba uvyumvira gutyo ngira ndakubwire ko bitari vyo na gatoyi, izo ari imvugo zikoreshwa n'ubutegetsi buhari kugira ngo bucafuze abaharanira agateka ka zina muntu. Ubutegetsi ntibugira inyishu ku bibazo tuba twabajije, aho kwishura ku bibazo tubajije baca bashima gutuka uwubajije ikibazo. Ivyo ari vyo vyose, Fokode ntayuzi, Fokode igizwe n'abahutu n'abatutsi, irimwo amoko yose, ariko kutayizi kumbura ushobora kubuza jewe gusa, reka Fokode ndayihoza. Reka mvuge ishirahamwe rimwe nzi ko bizakorohera gutahura ingene ibintu biriko uravuga bitari vyo. Dufate ishirahamwe ryitwa APRODH. Mu Burundi barakunda kwitiranya amashirahamwe bakayaha ubwoko bw'umukuru w'ishirahamwe. APRODH irimwo abahutu n'abatutsi ndabazi, ariko ko umukuru waryo aboneka ari Petero Karaveri Mbonimpa, hanyuma abantu bakaba bakunze kwitirira ubwoko ishirahamwe, ubwoko bw'umukuru w'ishirahamwe. Petero Karaveri Mbonimpa ari muri uwo mugwi uri kuravuga w'abantu imbere bagwanije akarenganyo kari kahari. Ndakunze kumutanga kwa karorero. Petero Karaveri Mbonimpa yari kumwe na Melchior Ndadaye. Petero Karaveri Mbonimpa yari umushoferi wa Ndadaye mu gihe c'imyiyamamazo yo 1993, kandi yari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe Sahwanya Frodebu mu 1993. Igihe Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe, Petero Karaveri Mbonimpa ari mu bagiye imbere basaba ibiziga vy'abari bishwe, mbere ari no mu batinyutse kuja kuvyakira igihe abasirikare bari bamwishe bemeye gutanga ivyo biziga. Petero Karaveri Mbonimpa ari mu bagiye kwakira ikiziga ca Perezida Melchior Ndadaye. Petero Karaveri Mbonimpa mu 1994 yarahagaritswe n'inzego z'umutekano z'ico gihe, zamwagirije ko atunze ibigwanisho, kandi yari umupolisi w'igihugu yakorera muri PAF, baraheza bamwagiriza ko atunze inkoho aho yaba mwijabe. Petero Karaveri Mbonimpa arapfungwa, ageze mu mpimba abona akarenganyo gakorerwa abanyororo, maze igihe asohotse umunyororo atanguza ishirahamwe ya APRODH kugira ngo agwanire agateka k'abapfunzwe, yongera agwanire agateka ka zina muntu muri rusangi. Uca wumva ko ivyo twumva avuga uyu musi no kuri izo ntwaro uriko uravuga Petero Karaveri Mbonimpa yariko arabivuga. Mbere muri iyo myaka yaranahamwe cyane n'ubutegetsi uko bwamuvuga ko yoba avugira abantu bari ku rugamba, cyane cyane wumva nk'abasendedefted. Ndakwibutse kandi ko Petero Karaveri Mbonimpa yatanze umuhungu wiwe aja ku rugamba. Uyu munsi n'intwazangabo y'igihugu yagwanye muri CNDD-FDD, ndamuheruka afise ipete rya major, ubu nibaza ko yamaze kuduga bimaze kurenga ngaho. Uwo ni Petero Karaveri Mbonimpa. Petero Karaveri Mbonimpa mu mwaka ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze kuhaba, ntiyigeze ahengeshanya kwerekana ko bwa butegetsi butanguye gukora ivyo bwari bwaragwanije muri kahise. Muribuka ahantu yamenyekanye cyane n'ubuzima bwe bukagwa kubangamirwa mu 2006, 2007, aho yerekanye aba FNL bariko bicigwa imuyinga, bishwe imuyinga, bafashwe bapfungiwe mu ikambi y'imuyinga ku Mukoni, hanyuma baja gutabwa muri Ruvubu, baboshe bamwe bacumisa ibiti babata muri Ruvubu. Abo yariko aravuga batawe, baba ababishe bari abahutu bahoze bagwana muri CNDD-FDD,
abagiye gutabwa bari abahutu bahoze bagwana muri FNL. Aho ndiko ndakwereka ko ivyo uriko uravuga, ivyo tuvuga ataho bihuriye n'ivy'amoko nk'uko wewe wowe uvyibaza. Mu nyuma ico gihe ntibyorohewe Petero Karaveri Mbonimpa kubera ivyo. Petero Karaveri Mbonimpa arasubira aragira uruhara rukomeye cyane mu bijyanye no gukurikirana igandagurwa ry'icegera c'umukuru wa Oricom Ernest Manirumva. Aha naho nyene ndababwire ko iyo turiko turakurikirana ikibazo ca Manirumva ari kenshi ubwo butegetsi bwarondeye kuvyambika ivy'amoko, ariko ico nzi co Ernest Manirumva nuko ubwoko kenshi banamuvuga ko bushobora kuba atari bwo bwiwe. Ntitwamugwanira kubera ko afise ubwoko kanaka, tuguma dusaba ukuri ku vyamushikiye. Nk'umwe muri twebwe yazize urugamba yariko rwo kuganya ivyo kurya ibiturire mu gihugu, nk'uko uyu munsi numva ari Evariste Ndayishimiye ariko arabivuga. Jewe numvirije Ndayishimiye avuze ivyo abagira ibiturire, mpora numva akwiye gufata Ernest Manirumva akamugira incungu yo kugwanya ibiturire mu Burundi. Mu nyuma Petero Karaveri Mbonimpa yaramenyekanye gose mu gihe yagwanye ivyo bita safisha. Inyuma y'amatora mu 2010 murazi ko abanywanyi batari bake b'umugambwe FNL ishami rya Gwasa ko bafashwe bakicwa muri mwe vyitwa execution extrajudiciaire, ugasanga ariko batabwa hejuru y'inzuzi, hejuru ku mitumba, amajana n'amajana y'abantu. Umuntu wenyene yarinda akaja gukurikirana ivyo bintu akanavyerekana yabaye Mutama Petero Karaveri Mbonimpa. Petero Karaveri Mbonimpa aza kugira ivyago bikomeye mu 2014 igihe yerekanye ko imbonerakure ziriko zikora imyimenyerezo ya gisirikare muri Kiriba Ondes hariya mu buseruko bwa Kongo, kandi vyarabonetse ko ari vyo, ibimenyetso vyinshi cyane vyaravyerekanye. Petero Karaveri Mbonimpa ashyirwa mu munyororo w'akarenganyo, arapfungwa anagwaye afise n'imyaka itarekurira ubutungane kumupfunga. Muribuka abanyagihugu benshi bambara impuzu zisa n'urwatsi rubisi, ico twita campagne du vendredi vert. Abantu bose bavuga bati twese turi ba Mbonimpa, niba mumfunze natwe nimudupfunge, twese turi nkawe. Mbonimpa mu 2015 aba kandi mubiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ikiringo cahonyora ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Ari mu bari imbere, ari mu barongoye muvuma Heart au troisième mandat. Hanyuma muribuka ivyakurikiye, Petero Karaveri Mbonimpa yarashwe n'abakozi b'iperereza bazwi neza baribo n'uyu munsi bamwe bari mu nzego z'igihugu, abamutangiriye, uwagiye kumurasa wewe mu nyuma yararashwe kugira ntaza bivuge. Uwo ni Petero Karaveri Mbonimpa. Hanyuma arahunga igihugu. Mbonimpa ari mu bantu baguma berekana ingene agati y'akazi na muntu kaguma gahonyogwa, kuko no muri kahise kugahonyora arivyo vyadukwegeye amabi yavuye atwinjiza mu ntambara. Akerekana ati nyabuna hagarika ivyo bintu, kubera ko murazi muri kahise iyo vyatujanye n'uyu munsi mukayibandanya nta handi bizotujana atari hajya. N'umutama akuze Mbonimpa, n'umutama yabonye vyinshi, n'umutama yahatswe kwicwa 72, n'umutama mwumvise indi myaka yose ivyagiye aracamwo ingene yagiye arahakwa. Yabonye vyinshi muri ico gihugu. Iyo ariko arahanura abasendi defted ahanura abatwara igihugu baba bameze nk'abana biwe, kanatsinda navuze ko ari mu muhungu wiwe. None ga mugenzi, ubwo mumbwira yuko Mbonimpa ivyo abikora kubera ukwanka ubwoko kanaka, kandi nawe ari muri ubwo bwoko nyene? Ako niko kabazo ndaguhaye. Iyo rero twe turiko turerekana ibijyanye n'agateka kazi na muntu, ntitubikora kugira ngo igihugu kanaka gifate ibihano ku Burundi, ntaho bihuriye n'ivyo. Tubivuga kugira ngo abatwara Burundi bisubireko, bakore ico barahiye umunsi baja mu mabanga. Genda usubire usome ibwirizwa shingiro, usubire wumvirize indahiro ya President Ndayishimiye ingene arahira imbere y'Imana n'imbere y'abarundi bose bo bene igihugu. Akarahira ko azokubahiriza agateka kazi na muntu, akarahira ko azogwanya inzira zose z'amacakubiri, akarahira ko azokubahiriza abarundi bose kandi azokubahiriza n'imbibe z'igihugu. Bigenda gute umuntu yakoze indahiro nk'iyo ngo ubutegetsi bwiwe bufata umuntu buje kumupfunga, mu nyuma abugwe irengero, hanyuma aguma numye
kandi yari indahiro yaduhaye yatwemereye twese ko atazorengako. Bigenda gute? None ubajije uwo mukuru w'igihugu, mbega mukuru w'igihugu, aba bantu inzego zawe zifata ntidusubire kubabona, baja hehe? Buriya tuba dukoze ikosa, buriya tuba tugize nabi. Iyo imiryango iri kwirarira yabuze uwo yitura, natwe tugafasha kuduza iryo jwi ry'imiryango, buriya tuba dukoze icyaha. Nimba hariho ibihugu bica bivuga biti ibintu muriko murakora n'akamaramaza, ntidushobora kubandanya imigenderanire isanzwe, tubizi ko muriko murica abantu, muriko murakora ayo marorerwa, ntaho bihuriye na twebwe. Twebwe tuba twasavye inzego z'u Burundi, abadutwara nk'abarundi, ko bafata ingingo zijanye n'amabanga bafise. Ako niko kazi kacu. Hariho amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwasinye agenda aragwanya bene ivyo bintu. Uburundi bwarasinye amasezerano agwanya ihohoterwa, burongera bwo nyene buremera ko habaho urwego mpuzamakungu rukurikirana ivy'ihohoterwa mw'isi. Ni Uburundi bwavyemeje. Buremera ko abarundi babona ihohoterwa mu gihugu bazotanga raporo muri urwo rwego kugira ngo urwo rwego rukore ku buryo ivyo bintu bihagarara. Ni Uburundi bwavyemeje. None ivyo tubikoze ntituba dufashije ya leta iba yasinye ayo masezerano yipfuza ko ivyo bintu bitabaho. Ikosa ryacu riba riri hehe? Ibijanye rero n'ibihano vyari vyafashwe, dufata akarorero k'ibihano vyafashwe na Amerika, aho harimwo kumbura ico tubwiye ubutegetsi buriko burabesha abanyagihugu. Nivyo leta zunze ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano ubutegetsi bwa President Nkurunziza kubera ko yihagiye ikiringo ca gatatu kurya vyagenze, yongera muri ico kiringo kugira kigumeko yiha kwica abana b'u Burundi, guhonyora agateka kazina muntu ku rwego rudasanzwe. Ndakwibutsa ko imbere y'ivyo abo banyamerika bari baramuhanuye cyane, bati ntuhirahire ngo ukore ivyo bintu bitandukanye n'amasezerano y'Arusha kuko bishobora gutaza intambara mu gihugu cyawe. Ni ukuvuga birajyanye n'umurongo umwe, baramuhanuye aranka kumva, imbere abikoze acagira no kwica abarundi, baca bamufatira ibihano. Uyu munsi nimba abanyamerika bakuyeho ibihano, mbega ivyo bihano vyo vyari bimeze gute? Vyari vyafatiwe bande? Subira ndakwereke ko uko wabivuze bitari vyo. Ni bande bafatiwe bijya bihano? Ibihano vyari vyafatiwe ku barundi ntihenze ni 8 canke 12. Hariho byagiye bifatwa mu bihe bidasa, sinzi neza igitigiri cyanyuma abanyamerika bafata ko ivyo bihano biriko. Ariko mu babifatiwe, Amerika yagumye imisi yose ifatira ibihano abari mu butegetsi n'abatari mu butegetsi. No kuvuga nk'ibihano dufate vya mbere vyarafatiwe, ndashobora kwihenda amazina muze kumbabarira n'ivyashika nkasanga nihenze. Mu bafatiwe ibihano harimwo nka General Bunyoni yarajejwe ubushikiranganje bw'umutekano. Mu bafatiwe ibihano hariho Ndakugarika, General Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, abo ni nk'abari mu butegetsi. Hariho na General Godefroid Bizimana batazira Verema, yari cegera c'umukuru w'igipolisi mu Burundi. Abo ni dufate nk'abari mu butegetsi, dufate abo batatu gusa, ariko hariho abandi ba Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Reka dufate abo batatu. Ku rundi ruhande barafatiye ibihano General Godefroid Niyombare, niko uko wavuze ari mu bahoze bagwana, ariko ntiyabifatiwe nk'umusende DFTD, yabifatiwe nk'uwagombye gutembagaza ubutegetsi, niko byavuzwe. Byarafatiwe kandi umuhisi General Cyril Ndayirukiye. Cyril Ndayirukiye ntabwo ari mu bantu bahoze bagwana, ntaho bihuriye n'ibyo wavuze. Ntabwo ari mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Cyril Ndayirukiye yahoze ari mu gisirikare cya kera. Ibihano byarafatiwe kandi umukuru wa MSD Alexis Nduhije. Ntabwo Sinduhije ari muri abo bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Dushake tugarukire ngaho kuko hariho n'abandi mu batavuganwa n'ubutegetsi bari bafatiwe ivyo bihano. No kuvuga uyu munsi babikuye kuri abo bantu, babikuye ku bantu bari mu butegetsi, banabikuye no kuri abo bantu bahoze batavuganwa n'ubutegetsi. Kandi babifatiwe ico gihe havuga ko ari abantu bose bafatwa ko babujije ko haza inyishu y'amahoro muri ico gihe. Niko ivyo bihano vyavuga. Uyu munsi naho babibakuye ko bavuga ko no kuvuga ntibikuye ku ntwaro ya Nkurunziza, babikuye kuri Evariste Ndayishimiye
ku ntwaro yiwe bavuga bati hariho ingingo atanguye gufata zotuma ibintu bitumbera biba vyiza mu Burundi. Ntabwo bavuze ngo ibihano vya mbere barihenze kubifata, aho niho utubeshe mu vyo wavuze. Bavuze bati atanguye gufata ingingo nziza, bisa no kumusunikira kubandanya afata ingingo nziza. Ikindi ngira ca nyuma navuga ko mva namaze kukwereka ko ivyo wavuze vyose bitari ivyo vy'uko ibihano vyafatiwe abahoze bagwana. Ico cari kinyoma n'ukuri, ivyo nta kuri kwari kurimwo, nta kuri kwari kurimwo. Ibihano vyari vyafatiwe impande zose kandi n'ubu bikuwe kuri abo bantu bo ku mpande zose. Ntabwo novyita ngo intsinzi nk'uko wewe uriko urabivuga. Intsinzi wavuze ngo ni intsinzi ya bamwe bahoze bagwana, ntabwo ari vyo, ntabwo ari vyo. Ahubwo babasunikiye kukuraba ko bokwihanura bakabandanya mu nzira nziza. Hanyuma ndangize ndakubwira ko ibijyanye n'imigenderanire y'ibihugu ntabwo ifatiye cyane ku nyungu z'iwacu. Ibijyanye n'imigenderanire y'ibihugu ifatira cyane ku nyungu z'ivyo bihugu. Imvo za Amerika zihambaye zituma bakora ko ivyo bihano kumbure n'izindi ataho zihuriye n'ivyo wewe uri kuribaza. Hariho ibindi bibazo vyo mw'isi uyu munsi, ivyo bita geopolitique, vyinjiramwo ugasanga ya Amerika yo yibona iti Uburundi ndabugumije ko ibihano, ahubwo ndiko ndahomba, umukeba wanje ariko arahatomborera. Ugasanga ingingo ifashwe muri iyo ntumbero kurusha kuba ingingo ifashwe mu ntumbero y'ineza y'abarundi bariko barahonyogwa mu gateka kabo uyu munsi. Iyo niyo nyishu noguha kuri kino kibazo cawe. Mbona kitari gihuye neza n'ivyo twariko turavuga, ariko mbona ko ari ikibazo gihambaye kuko gikoreshwa n'ubwo butegetsi muri propaganda itariyo y'ububeshi. Ego, hanyuma nongere nse n'usaba imbabazi kuko hariho akandi kabazo nciye nibuka. Nagomba ako kabazo nako mumbabarire mukambarize. Mbega imbere y'uko habayeho kwiyumvira gushinga umunsi wo kwibuka abagwanyi canke umunsi wahariwe abagwanyi, kugira ngo hiyumvirwe uyo munsi hoba harabanje kwiyumvirwa gushinga umunsi wo kwibuka abanyagihugu boba barahitanywe n'intambara, abanyagihugu boba barahitanywe n'urugamba ataco bazira, boba barapfuye kubera intambara, bahitanywe n'intambara. Narirya iyo ntambara yari yatewe n'abarundi ubwabo. Mbega abanyagihugu canke abenegihugu b'abarundi bapfuye, hoba harashinzwe umunsi wo kubibuka kuba barahitanywe n'iyo ntambara, umunsi wo guhoza amarira ababuze ababo bahitanywe n'intambara. Uwo munsi kugira ngo hashingwe umunsi w'abagwanyi, hoba haributswe kwanza ko hoshingwa umunsi w'abenegihugu bahitanywe n'intambara. Mbega leta zagiye zirahaca zikurikirana zoba zaragiye ku mugaragaro zigasaba imbabazi abenegihugu kuba barahomvye canke baraburiye ababo mu ntambara, mu gihe bobo batari abagwanyi. Ndavuga abenegihugu batari abagwanyi mugabo babuze ababo. Leta kuva zishinzwe kuva leta iri ku butegetsi ishinzwe co kimwe no kugera kuri uno mwanya, hoba hariho umunsi woba uhimbazwa wo kwibuka abanyagihugu, abenegihugu baburiye ababo mu rugamba, bazize ubusa, bapfuye bahitanywe n'urugamba batari ku rugamba. Aho
nico n'ikibazo nari nashatse kubaza je nko ku bwanje noca mvuga ko uwo munsi ukwiye kwigwaho, leta igasaba leta ihari mu kivunga igasabira hamwe imbabazi abanyagihugu bapfuye kubera izo ngwano canke abagwanyi, co kimwe no gucaho bahoshingwa umunsi w'abantu bahitanywe n'urugamba guhora babibuka mu kivunga. Jewe ico nico kindi nari nshatse kubaza no gusaba nimba vyokunda, sinzi abandi ingene bovyakira, ariko iyo ni novuga ko ari icumviro ciwanje, ariko kandi harimwo n'akabazo. Murakoze cane. Tuno tubazo dutatu nshimiye kudufatira hamwe natwe nyene mu kutwishura, ndatwishurire hamwe twose. Uwa mbere agize ati mbega imbere yo kwibuka aba bagwanyi boba baratanguye kwibuka abahitanywe n'izo ngwano? Iki naco ni ikibazo gikomeye kuko co nico rero ari ikibazo gisanzwe giteguwe mu masezerano ya Arusha yo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi. Vyari biteguwe ko ujya mu mugwi w'igihugu ujejwe kuvugana ukuri no kunywana, ko ari wo wodufashije kumenya abahitanywe bose n'izo ntureka twaciyemwo muri kahise, bakaca banatunganya umunsi wo kwibuka abo bose, bakongera bagashiraho icibukiro kimwe co kwibuka abo bantu. Ariko ivyo tubona biriko biza mu gihugu, hariko haza guhimbaza kumbura abishe kurusha abishwe. Hariko hibukwa abishe kurusha abishwe. Muri ico gihe nibaza ko nkuko wewe ubibajije, kino kibazo kitofatwa minenegwe, maze ivyari gutangura vyobaye kwibuka aba bahitanywe n'izi mpande zose. Ntabwo abishwe bishwe n'uruhande rumwe, bishwe n'impande zose zari mu ntambara. Abantu iyo bagiye mu rugamba, ni kenshi nawe nkunda gukoresha ijambo bakanantwenga abantu, muravuga nti iyo abantu bafashe ibigwanisho ntibaba bafashe amasuka yo kuja kurima ibijumbu. Iyo abantu bafashe ibigwanisho baba bagiye kurasa abantu, baba bagiye kwica. Rero impande zose, yaba ababa bari mu gisirikare, yaba ababa bariko baragwana, bose ico bakoze barishe muri ico kiringo. Naho umwe wese mu kwica yarazi ko ariko abikora ku neza y'igihugu, ku neza y'abarundi, yarazi mu mutima wiwe yumva ariko yigura Uburundi kandi ariko agwanya ico yafata ko ariko aragwanya. Mugabo bose barishe. Abishwe rero birababaje ko aribo basa n'abazotera bibukwa inyuma, abo bana bari muri urwo rugamba akaba aribo bibukwa imbere, hanyuma nabo bagize urugamba ugasanga hibutswe bamwe, abandi bafashwe kumengo ntaco bamaze muri ico kiringo. Iyi mpanuro utanze numva ikomeye. Ciye ngira ko kuri yabagije akabazo ka kabiri, we nabagize ati abo bantu bavuga ko bibuka abagwanyi babo, ati n'abantu ata gihugu bigeze bafata, ati nta gace na gatoyi bigeze bafata. Iba ariko aravuga nibuka ko vyigeze kuvugwa na Reveriyano Ndikuriyo, kiri umukuru w'inama nkenguzamateka, hari mu 2015, niwe yavuze ko ico gihe yavuze mu rugamba rwarabatwaye abantu bashika 60,000, yongera aravuga ko atanu umutumba umwe bigeze bafata. Ico gihe yabivuga ariko ahanura abandi ariko baja mu mihari y'abagwanyi, ababwira ati ntimwibaze ngo kuja muri iyo mihari ngo ni ibintu vyoroshe ngo kuja gufyina. Yerekana iyo myaka bamaze bagwana, yerekana ko ataho bigeze bafata. Mbere yaranabisubiyemwo ejo bundi ho yavuze ko kutagira na hamwe bafashe ko kwari ukubera ko intumbero yabo itari ingwano yo kwirukana abandi. Sinzi ko ari ukuri ivyo yavuze, mugabo aho ahurije nawe nuko nawe yemeje ko ata karere bigeze bifatira bo nyene ngo bagabe baganze. Rero nawe ukaca wongera kuti ico twebwe tubona bakora, baraturira abantu, baraturira imiduga, baramenagura ibintu vy'igihugu, barakoze amabi atari make. None boba bagiye guhimbaza ayo mabi bakoze? Kino mu kucishura ngomba nje mu mpande zibiri.
uruhande rwa kabiri ndaza kurufatanya n'ikibazo ca nyuma. Ku ruhande rumwe, iki kijanye n'amabi yakozwe mu ntambara, reka ntitumere nkabo. Uwuriko aravuga ntahava amera nkabo nyene, kuko amabi yakozwe mu gihe c'intambara yakozwe n'impande zose. Ntabwo abakoze amabi ari abagwanyi ba CNDD-FDD bonyene. Namaze kubivuga ko uwufashe umuheto ntaba agiye kubaka amazu, ntafata umuheto kugira ngo aje kugira neza imirima. Uwufashe umuheto aja kwica, aja gusambura, aja kubomora, aja guturira. Rero izo mpande zose ugiye uraraba ivyo bintu babikoze bose, baba abaroberi baraturira amazu, abasirikare baraturiye amazu, abaroberi barishe abantu, abasirikare b'ico gihe barishe abantu, abaroberi barakoze ibintu bitari bike bibabaje, n'abasirikare barakoze ibintu bitari bike bibabaje. Ndibuka nk'igihe bamwe bavuze bati murabona nk'ibara ryabaye i Bugendana ahaturiwe abantu bashika 600 bari bateshejwe izabo bo mu bwoko bw'abatutsi. Abandi baca bavuga bati nimwibuke kwitabanaho abasirikare b'igihugu baragiye nabo barica indiri z'abanyagihugu aho hantu kwitaba mu ntara ya Bururi bambe ya Gitega. Ni ukuvuga impande zose ugiye guharura ivyaha vy'intambara babikoze bose, ivyaha bikomeye cyane. Impande zose zari ku rugamba zarabikoze. Nta wo kwihaya ngo we yagwanya ari umugwanyi mwiza, ngo yakoze ngo numweranda, ngo yakoze ibintu vyiza gusa. Bose amarorerwa ariho bakoze. Ugiye ukaraba amaraporo yasohoka ico gihe, impande zose zaravugwa mu mabi akomeye cyane. Kandi nta n'uwo kwihenda ngo nejo nihasubira kubaho ikindi kiroberi, ngo abaroberi bazoza bagwana ukundi, ngo bobo ntibazokonona ibintu, ngo ntibazica abantu. Ingwano nimbi. Impande zose zikwiye gukora ku buryo Uburundi butabamwo ingwano, kandi twubaka igihugu atanumwe yigira yiyumvira gufata ibigwanisho kubera ko adahuje ivyumviro n'ufise ubutegetsi. Ibigwanisho bifashwe bigirira nabi bose, baba abari muri ubwo butegetsi nyene, baba n'abatari muri ubwo butegetsi. Intambara izokwama isambura, izokwama yica igihe cose izobije mu gihugu. Mubi n'umutegetsi atuma intambara zibaho. Ni nkuko ari nikosa rikomeye rikorwa n'abategetsi, usanga kenshi bavuga ngo abatera nibo babi, nibo bateza intambara. Sivyo. Intambara ntizitezwa cyane n'abajya bagenda kurwana. Intambara zitezwa ubwa mbere n'akarenganyo k'abatwara, nibo bavyara intambara mu bihugu. CNDD-FDD ntiyabayeho kubera ko ari umutima mubi w'abayirimwo, yabayeho ubwa mbere kubera hari akarenganyo gakozwe n'abandi bari bafise inguvu muri ico gihe. Paripehutu ntiyabayeho kubera umutima mubi w'abayigiyemo, yabayeho kubera hari akarenganyo abantu b'ico gihe bavuga bati twebwe ntidufise aho tuvugira, ntacyo dusigaje atari ukwiheba. Rero abantu ba mbere bama batuma intambara ziba n'akarenganyo k'abafise ubutegetsi, nk'uko twabibonye muri rya jambo Evariste Ndayishimiye wenyene yibukije abacamanza. Ndayishimiye yavuze ko abacamanza aribo bateza ingwano mu Burundi, naho nibaza ko yashikuje sibo bonyene. Abacamanza mu Burundi bakora ibintu bimeze nk'ubutegetsi waba buhari ico gihe nyene waba bumeze, bakora ibisa nabwo. Abacamanza uyu munsi niba bagira ibiturire, nuko dufise intwaro yuzuyemo ibiturire gusa. Ntabwo ari abacamanza gusa bagira ibiturire, ni guhera ku mutwe umanuka hejuru. Uburundi ni igihugu uyu munsi cy'ibiturire. None byaba bitangaje ko umucamanza atogira ibiturire, abashikiranganje ariko barabijya, ba generale bariko barabijya, abatwara ibindi bintu byose bariko barabijya. Nivyo kumvikana ko twosanga dufise abacamanza bibitangaza bonyene. Abacamanza ntiboshobora kweza abantu bakora ivyaha bikomeye, bakareka gukurikirana abantu banyuruza abantu mu gihugu, atari uko abatwara igihugu bonyene bashigikiye ko inyuruzwa ry'abantu ribaho mu gihugu. Rero kubita ku bacamanza gusa umuntu ababeshe, kuko akarenganyo ni systeme ibihari y'akarenganyo iba yubakiye ku karenganyo. Igice rero ca kabiri c'ico kibazo nyene wavuze, ngomba ndakijanisha n'ikibazo caciye kibazwa n'uyu wa nyuma, we yahagaze ku majambo akoreshwa. Yagize ati mbega uko kwibuka kurafise akamaro ku Burundi? Amajambo yoyo akoreshwa kuri uwo munsi wo kwibuka ni amajambo meza dufatanya
twogenderako. Ku bwanje iri jambo naryo nyene ni ikibazo gikomeye cyane. Amajambo akoreshwa kuri uwo munsi si amajambo yo kuzana ubutwari mu Barundi nk'uko umunsi bene uyo ukwiye kuba umeze, ni amajambo agabura Abarundi muri beza na babi. Igihe cose iyo ubutegetsi bugaburamwo Abarundi bamwe bakaba beza abandi bakaba babi, riba ari ikosa rikomeye kuko abariko baritwa babi nabo kajayo mu mutwe. Ejo abagwanya hari ikintu bakoresha cyane cyitwa ngo agakengere, Rwanda cumva kigaruka ko gose. Nuko kuntu abatwara baduka bagafata uruhande rumwe rw'Abarundi bakaguma barutuma gatoke bakwerekana ko ari Abarundi babi, biri mu bituma izo ntambara zisubira zikaza, biri mu bibuza ko Abarundi bafatana bakaba bamwe, bakaba umuryango umwe. Haguma ni nk'umuvyeyi yoba afise abana akabacamwo imigwi, hakaba hariho abana yita ati mwebwe muri ntore muri beza, hakaba n'urundi ruhande rw'abana biwe yita abana b'ibipfu. Uwo muntu yokwitwa gute umuvyeyi mwiza w'abana biwe abacamwo imigwi? Iyi mvugo rero ikoreshwa ku munsi wo kwibuka abo bagwanyi ba CNDD-FDD naho nyene atari bose, si nziza na gato. Umuntu aravye nk'amajambo yakoreshejwe na Reveriyano Ndikuriyo, asanzwe amenyerewe akoresha amajambo mabi, asanzwe afise imvugo iri violent, imvugo ihahamura, imvugo umuntu agira ati kora genda mukore muzoronka parcelle, umuntu avuga ngo ndatanze miliyoni 5 mundanira umutwe w'umuntu wa kaburimbo, umuntu avuga nk'ivyo twumvise hari yavuga ati aba nitwe twabiyiciye, akavuga ati ngaho ibubanza murabizi, n'ubu hakagira uwo mubona ngaho muca munyarutsa, kandi ivyo abategetsi barabikunda, ce munyarutsa mu mugirira akantu. Kunyarutsa umuntu mugirira akantu bisigura ko wikeka umuntu ko agira atera ukamufata ukaca wica, utamutwaye imbere y'ubutungane atisiguye, ntunamenya n'igituma yafashe ivyo bigwanisho, ntunamenya n'uwabimuhaye, ntunamenya n'intumbero yari irimwo. Wovuga uti mwiketse fata muce mwica mu mugirira akantu munyarutse, abategetsi barabikunda. Izo mvugo ntabwo ari imvugo zifatanya Abarundi, izo mvugo si nziza, izo mvugo ntizishobora kudukiza. Muri kahise abanyene bumva bitwa abagwanyi bariko barahimbazwa ukwabo, nabo nyene ubutegetsi bwari buhari bwabita abantu babi cyane, bwabita abateroriste genocidaire teteje. Nibaza ko bo bataranaga no ku rugo rwo kwita abandi gutyo, barabita abateroriste, ubu ntibaragera kuri urugero rwo kubita abagenocidaire, babita abateroriste tribalo teroriste genocidaire. Hanyuma abafashwe barishwe, abatari bake nabo baricwa bafashwe, abatari bake barapfunzwe nabi, baragiriwe nabi, barahohotewe. None uyu munsi abo nyene barabagwanyi barahageze, babonye abandi bagwanyi akacavuga ati nyarutsa muce mukerera n'ingoga mukuremo, kandi ivyo abategetsi barabikunda. Izo mvugo ntizishobora gukiza igihugu, kandi iyo abategetsi bagize bene ivyo kenshi barihenda ngo nivyo biheza amarebellion, ngo nivyo biheza bariko baragwana, ariko sivyo na gato, kuko ako karenganyo kaca kabonekamwo niko gakwega n'abasigaye bavuga bati nta gisigaye, reka natwe tugende. None ubutegetsi bubigiriye aba CNDD-FDD, ivyo bintu vyahora bica bigabanya abagwanyi canke CNDD-FDD, uko ubutegetsi buhari bwarenganya abahari niko yacironka abagwanyi bandi benshi, kandi babizi ko abafashwe bicwa, kandi babizi ko bagirirwa nabi iyo bafashwe. Ni kuki uko ubutegetsi bwabahonda ariko CNDD-FDD yaronka abagwanyi? Nico kimwe n'ivyo wumva vy'uno munsi, uko bazogwiza akarenganyo niko abababara baba benshi, niko kandi bizovyara abandi benshi biyumvira ivyo nyene vyo gufata umuheto. Intumbero nziza yo bifatanya Abarundi, ikaduha intumbero ituma umwana w'u Burundi yumva ko adakeneye gufata ibigwanisho, ahubwo afite iteka mu gihugu ciwe, yubahirijwe, yumvirizwa, atanga icumviro ciwe atankomanzi, hanyuma umuntu agatunganirizwa atakindi kibanje kurabwa ngo n'ubwoko bwiwe, ngo n'ivyumviro vyiwe vya politike. Ivyo nivyo bizodukiza, ubundi twiyimbira icobo. Nyakubahwa Pacifique Nahazwe, urongoye ishirahamwe Focode, turagiye gutangura ikiganiro cacu kuri kunwanisha n'ikibazo ca mbere. Uburundi bwamye bufise ingabo zagwanira igihugu guhera ku ntwaro ya cami, eka no ku ntwaro ya Republika, eka no ku ntwaro ya CNDD-FDD inyuma y'amatora, kandi izo ngabo zose nizo zagwanira igihugu mu gihe cose haba hari intambara, kandi zimwe zikanahasiga ubuzima. Iyo muriko mwumva bavuga ngo indwi yahariye umugwanyi, aba ari umugwanyi wo kuva ryari gushika ryari ku bwanyu?
Ikindi naco kibazo nagomba kubaza, nk'umwe mu basanzwe baharanira agateka kazina muntu canke mu mashirahamwe musanzwe mukorana mw'urwo rugamba rwo guharanira agateka kazina muntu, igihe cose mwumvise kino gikorwa canke ino ndwi yitiriwe indwi y'umugwanyi, ni ikihe kintu mwashimye, ni ikihe kintu mwaneguye? Murakoze cane. Kano kabazo ka mbere novuga ko ari akabazo k'inkoramutima kaca katwinjiza neza mu kiganiro nyene c'uno musi, kuko nk'uko uwuremesheje ikiganiro abibajije, ati kino gihugu camye gifise ingabo. Harabaye ingabo zagwanira igihugu mu gihe c'imbere yuko habaho abakoroni, yuko haza abakoroni twari dufise umwami, twari dufise ingabo z'Uburundi, ingabo zagwanira igihugu. Iyo igihugu gitewe n'abanyamahanga canke bishitse hakaba ingorane mu gihugu, ugasanga izo ngabo z'umwami nizo zagarukana impore mu gihugu, maze umwami agashobora kurangura amabanga yiwe. Abarundi baragira bati umwami agirwa n'abagabo, ariko kandi ngira ngo n'umwami twokwongera ko agirwa n'ingabo. Umwami atagira ingabo nta butegetsi bwari gushoboka. Mu nyuma haraje intwaro y'abakoroni, hatangura abadagi, hasubira ababirigi. Aba nabo bari bafise ingabo zabo zaje zigwanya ingabo z'Uburundi. Ingabo z'Uburundi ico gihe ziraneshwa, maze abanyamahanga baragaba baraganza mu gihugu. Ariko no muri ivyo biringo nticabujije ko mu Barundi haguma habaho bamwe bahaguruka bakarondera kugwanya ubwo butegetsi bw'abazungu bw'ico gihe. Abantu baribuka ko hahora havugwa nk'umugumuko bita mu gifaransa ngo révolte dinamujandi. Uyu mukenyezi bavuga wo mu bice vya Zandora yahagurukije abagwanyi kugira ngo bagwane n'ubutegetsi bw'abazungu bwari buri ngaho. Mbere binaza binameze nk'uko umengo bagiye no kugwanya abaganwa b'ico gihe, kuko batatahura ingene abaganwa bahindukiye akaba ari baza gukorana n'abazungu muri ico kiringo. Mu nyuma twarikukiye, tumaze kwikukira harabaho igisirikare c'Uburundi cagwanira imbibe z'igihugu. Ico gisirikare kandi kigahagararira umutekano mu gihugu. Muri ivyo biringo vy'intwaro ya cami tumaze kwikukira, uretse izo ngabo z'igihugu harabayeho ibihe vy'intureka, cane cane mu mwaka w'1965, aho ico gihe ubwa mbere hatanguye umugwi w'abasirikare. Abasirikare bavugwa ko bari abasirikare bo mu bwoko bw'abahutu ico gihe, bashatse gutembagaza umwami igihe hatswe kuba kudeta ya mbere mu Burundi, hari muri Gitugutu mu 1965. Harabaho ikindi gice c'abasirikare b'igihugu nabo bagwanye ku ruhande rw'umwami, aba ari bo batsinda ico gihe. Muri ivyo biringo mu 1965 haranavugwa ko hoba harabayeho abagwanyi bateye intambara mu za Busangana hariya muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya, ariko gushika ubu nta muco neza urajaho ngo turonke ivyabaye ivyo ari vyo. Mbona n'umugwi wari ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi usa n'utaja kubikora ko ngo batwereke ivyo bihe ivyo ari vyo vyabaye. Mbona bahagaze ku mwaka umwe gusa w'1972. Mu nyuma ikindi gihe havuzwe ivy'abasirikare bwa mbere bwo bahaguruka bagahindura ubutegetsi. Sinzi ko muri ico gihe tuza kubita abagwanyi, ariko ni nko mu 1966 aho abasirikare barongowe na kapiteni Michel Micombero batembagaje umwami, haba gutembagaza Mwambutsa, haba gutembagaza Ntare wa gatanu. Mu 1969 haravuzwe naho nyene ko hoba harabayeho abasirikare boba barashatse gutembagaza ubutegetsi. Ariko ivyo bihe bibiri, yaba 1966 canke 1969,
nta bavuzwe ko bafashe ibigwanisho ngo bagende kurasa. Ico gihe nta vyavuzwe muri ivyo biringo nk'uko vyasubiye no mu 71 vyavuzwe ico gihe. Hanyuma rero mu mwaka w'1972 niho havuzwe umugwi w'abagwanyi ko winjiye mu gihugu ugatera ukarasa ugafata ibice bimwe vy'igihugu ukamanika idarapo mu bice bimwe vy'igihugu. Ivyo vyaravuzwe mbere, hari n'intahe zimwe z'abagwanyi muri ico gihe bavuga biyemerera ko vy'ukuri barabagwanyi abo n'abandi bagwanyi iruhande y'igisirikare cy'igihugu. Hanyuma imyaka yaragiye irongerekana gushikaho mu mwaka w'igihumbi kimwe mu ntango z'igihumbi kimwe magana cenda mirongo umunani hashingwa umuhari paripehutu wavuga ko ushaka guhabuza iteka ry'abahutu mu Burundi, wavuga ko bariko baracinyizwa. Hanyuma inyuma gato ntihenze umenga ni mu 1983 uwo muhari urashiraho ishami rya gisirikare ryitwa FNL, Force Nationale de Libération. Niho novuga rero uravye mu bihe turiko turegereza gose vy'ubu haza kuboneka abo bagwanyi nyene baza baje kugwana n'igisirikare cy'igihugu. Intambara zabo zaragiye ziravugwa mu 1988, mu 1990, mu 1991 no mu myaka yakurikiye mu nyuma. Intambara y'abagwanyi ba FNL yaravuzwe. Hanyuma ku rundi ruhande haguma hariho abasirikare b'igihugu nabo bagenda bagasekana nabo, umva nabo nyene baraja kugwana. Hanyuma mu 1993 igihe Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe, niho haciye havuka iyindi mihari y'abanyagihugu bishize hamwe kugira ngo bagwane n'abasirikare. Igisirikare cagirizwa ko arico cishe umukuru w'igihugu. Ico gihe hariho nk'abiswe aba FDP nimba ntibeshe, hanyuma baratinda bahinduka aba FDD. Ubwa mbere yari Force de Défense Populaire, hanyuma haza Force pour la Défense de la Démocratie. Mu 1994 baje babaye nk'ishami rya gisirikare ry'umuhari CNDD wari urongowe na Leonard Nyangoma. Aho abo rero nabo barabandanije mu nyuma. Barazi ko iyo CNDD havuye ivamwo iyindi mihari myinshi. Hari iyo CNDD ya Nyangoma, hari kaze FDD yo kwa Ndayikengurukiye, hari CNDD FDD yo kwa Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu. Muri paripehutu FNL naho nyene havuye havamwo amashami menshi, kuko inyuma y'igandagurwa ry'uwashinze uwo muhari Remy Gahutu mu 1989 ari naba ntihenze naho nyene umwaka yapfiriyemwo, harabonetse izindi ndongozi, ariko izo ndongozi nazo zagiye ziracanamwo. Harabaho nk'uruhande wumva rutwawe na Kosani Kabura, haravuzwe abatwagwa na Gatongwasa, haravuzwe abatwagwa na Etienne Karatasi, haravuzwe abatwawe na Alain Mugabarabona n'abandi. Iyo mihari yose rero nka yose uko yabaho wabona bagenda bagira amashami ya gisirikare, bamwe bose bavuga ko afite abasirikare babo. Nibagiye n'uwundi muhari ukomeye wavuze mu myaka ya za 80, umuhari Florina wo kwa Joseph Karumba. Abo bose ivy'intambara vyagiye kurangira biciye mu biganiro, kuko uko bagwana niko ku ruhande rw'igihugu naho hari abasirikare b'igihugu nabo nyene bagumye bagwana nabo bantu. Mbere igisirikare cy'u Burundi kinerekana ubutwari butanabonetse mu bindi bisirikare byinshi byo mu karere, kuko igisirikare cy'u Burundi ntawo bideha, nico gisirikare cyonyene mu karere kacu kitaneshejwe ngo kigende. Imbere y'igisirikare cy'u Burundi hari abandi batewe, ufashe nko mu Uganda igisirikare cya Idi Amin Dada cyatsinzwe mu 79, igisirikare cya Tito Okero cyatsinzwe mu 86, ukaja mu Rwanda igisirikare cya Juvenal Havyarimana cyatsinzwe mu 94 kiratakiromoka. Muri Zaire
igisirikare ca Marshal Mobutu catsinzwe mu 1997, ukaja nko muri Congo Brazzaville igisirikare ca President Pascal Lissouba catsinzwe naco 1998. Urumva ahantu henshi hagiye haba izo ntambara mu karere turimwo, ibisirikare vyaho vyaratinda bikaneshwa bikagenda, ariko igisirikare c'u Burundi naco carihagaze ko bikomeye ku buryo yaba imihari yaba igisirikare usanga ata n'umwe yatsinze intambara. Baruhiye kwicara hamwe barumvikana ingene amahoro agaruka mu gihugu, hagatorerwa umuti w'ibibazo vyari vyarajyanishije abarundi, ibibazo cyane cyane bihagaze ku ikumirwa ry'ubwoko canke rifatiye ku ntara n'ibindi, ibibazo bifatiye ku karenganyo katagira uko kangana mu gihugu, ibibazo bifatiye ku gihugu kitagiramwo umwidegemvyo, abantu badashobora gusohora ivyiyumviro, igihugu usanga ivy'igihugu vyifatiwe vyiganziwe n'akagwi gatoyi cyane k'abantu baba bafise ubutegetsi, akari baca bagira n'ubutunzi, bakaba bafise vyose mu gihugu, bashobora gukora ico bashatse cose. Ivyo bibazo vyari vyaratumye rero abantu bagera aho bafata ibigwanisho, bumvikana baja kuganiragira bati dushireho amasezerano atuma dutora umuti w'ivyo bintu vyatujyanishije tugafata n'ibigwanisho. Uko niko izo ntambara zaheze, habaho amasezerano bwa mbere yarusha yahuje imigwi ya politike, mu nyuma hagenda habaho amasezerano nayo yo guhagarika ingwano wasanga hagati ya leta n'imihari y'abifise igisirikare. Uko niko vyarangiye. Uyu munsi rero umbajije uti mbega uyu mugwanyi bibuka n'uyuhe yobuhe? Ni kibazo kinini. Wumvirije CNDD-FDD ivyo biri kuyatubwira, ivuga cyane cyane abagwanyi bayo, nkuko womengo n'umuhari wagwanye wonye n'ugwanya ka karenganyo ko muri kahise, nkuko womenga n'umuhari wafashe igihugu urirukana abandi, mbere aho usanga ugikoresha uyu munsi imvugo y'abansi. Baravuga amajambo ukumva bavuga ngo abansi bacu, kandi habayeho amasezerano yo guhagarika intambara, yo gusangira ubutegetsi no kunywana hagati y'abarundi, ku buryo atana bamwe bacitwa abansi b'abandi. Uyu munsi turi abana b'Uburundi twese, niko vyategerezwa kumera. Hari ikindi novuga kibabaje ko mbure biraza kuza mu bibazo biza kuza, nuko n'inyuma y'ayo masezerano yose twavuze y'ico kiringo havuka iyindi mihari. Uyu munsi turiko urumva havuzwe Red Tabara, urumva havuzwe umuhari nka Forebu, urumva havuzwe ngo abo kwanza bampema, urumva hari iyindi mihari itera ivugwa kandi y'abagwanyi uyu munsi, nabo nyene basubiramwo vya bindi nyene vyavugwa igihe habaho imihari ya mbere. Umuntu aca asigara agira ati none bavuze ngo bagiye guhimbaza umugwanyi, bahimbaza umugwanyi wo mu gihe ca mbere gusa, umugwanyi w'uyu munsi nawe bamushirahe? Kuko abo biswa abagwanyi uno munsi bahimbazwa, ico gihe bitwa abansi b'igihugu, abariko baragwana uno munsi ubutegetsi nabwo nyene bubita abansi b'igihugu nkuko vyari bimeze imbere. None umugwanyi ahimbazwa aca bande? Niho rero nkuko nza kubishimika ko mu nyuma je nibaza ko ico tuguye guhimbaza atari ukwikwegera ko tuvuga ngo umugwanyi uyu, ahubwo ari ingene dushiraho ibituma ata muntu asubira kwipfuza gufata ibigwanisho mu Burundi. Bahimbaje uwitangiye igihugu, naho uwitangiye igihugu, abitangiye igihugu nabo bagafatwa muri rusangi, baba abagwana mu gisirikare cy'igihugu nabo nyene bitangira igihugu. Abo bantu bahagaze gutyo iyo myaka yose ntibaneshwa, ahandi bariko baraneshwa, bitangira igihugu. Baba abahagurutse kubera bababaye bakaja kugwana akarenganyo, bagwanira igihugu. Nitwamara rero guhimbaza uwo mutima wo kwihebera igihugu, hazoba hasigaye ko tuca dufata ingingo n'ingendo yo kuraba ingene ata mwana w'u Burundi azosubira gufata inkoho mu kugwanira uburenganzira bwiwe. Ivyo vyokorwa gute? Ivyo nivyo bikwiye kwama vyumvikwa ko iyo uwo munsi ugeze. Aha nibutsa mu kurangiza ijambo ryantangaje Perezida Ndayishimiye yavuze umunsi aje imbere y'abacamanza. Igihe agiye imbere y'abacamanza ariko arerekana ko abacamanza aribo bateza intambara mu gihugu iyo atabutungane buriho, yarakoresha ijambo abaroberi nka bose mw'isi bakunda kugarukako. Ni ijambo riri mu ntangamarara
y'amasezerano mpuzamakungu y'agateka ka zina muntu bita Declaration universelle des droits de l'homme. Iryo jambo riri mu gifaransa, reka ndarisubiramo nk'uko Ndayishimiye nawe yarivuze uwo munsi, yagize ati considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par l'exercice des lois, à condition que l'homme ne soit obligé d'avoir recours en dernier ressort à la rébellion pour lutter contre la tyrannie et l'oppression. Mu Kirundi ngerageje naho bitoroshe novuga nti twihweje ko bihambaye kwa agateka ka muntu kubahirizwa no kushira mu ngiro amategeko kugira ngo umuntu ntiyisange atakindi asigaje atari guca mu kiroberi kugira ngo agwanye intwaro z'agahotoro n'akarenganyo. Naratangaye ibyo bintu bikoreshejwe n'umukuru w'igihugu, ubundi ari n'amajambo akoreshwa n'abaroberi kurusha ababa batwara ibihugu. Rero dukwiye kuri iyo minsi kwiyumvira ingene bitosubira kubaho ko umurundi yumvira gufata umuheto kugira ngo akingire uburenganzira bwiwe. Umwanya twahariye kino kiganiro ndabona urarangiye. Nagomba mu kurangiza nje kuri kano kabazo ka nyuma. Twa twa nyuma twari dutatu dufise ico dupfana, ariko hariho kamwe uyu munsi ntashimye kubaha naho bakandungikiye kubera ko twibaza ko umutekano wakabajije ushobora kumererwa nabi. Tuzoheza tugashiyemwo igihe tuzoba twashoboye guhindura ijwi ryiwe. Uyu ndagahere ko mvuge ikibazo ciwe uko cari kimeze. We yagize ati ni kubera iki hagwanye benshi, hagwana impande zibiri, hagira kwibuka abagwanyi hakaca hibukwa uruhande rumwe. Acagira ko ati umuntu aravye uko ibintu vyifashe uyu munsi ntacobuza ko nuno munsi dusanga abantu basubiye gufata ibigwanisho. We nyene yivuze ko abayeho anyegeye, haciye iminsi mikeyi hariho umugenzi we bari bari kumwe yanyurujwe, yafashwe n'inzego z'igihugu aca arabugwa irengero ryiwe gushika ubu. Ati nanje ndanyegeye kubera ko mbona nshobora gufatwa umwanya wari wo wose bakangira nk'uwo mugenzi wanje twari kumwe. Ati none wumva ubwo buzima bumeze gutyo, ni igiki cobuza ko habonetse nanje bampamagara ngo dufatanye ko nosanga nanje nabagiyemwo mu gihe mbona ko mu gihugu gisigaye ari igihugu kirondera umutwe wanje. Urumva ako niko kari akabazo kiwe. Hari ngaha uwundi mbona yaciye abaza kano kabazo agira ati mbega babibukira iki, mbega bashoboye iki. Yanagarutse no kuri cya kindi cy'uko ataho boba barigeze bafata, akabona ko ataco bariko baragwanira kiretse inyungu zabo. Hakaca haba n'uyu wa nyuma nawe yaciye abaza ikibazo kijanye n'imihari y'abagwanyi y'uno musi, ingene umuntu yoyifata, mbega bariko bibuka abagwanyi ababo bari ku rugamba uyu musi baca bafatwa gute. Anongera ko ati mbega nk'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 ati buryo iyo babishobora uyu musi sibo bariko baritwa intwari. Ngivyo ibibazo ngira mpereze ko vyose biteye bitumbera ku gihe tugezemwo uyu musi, aho kuvuga cyane ibi vyakahise. Mpereye kuwavuze ko abagwanya ataco bagwanira, ntabwo ndi muri ubwo ruhande, ntabwo namaze kubivuga ahandi, namaze kuvuga aho mpagaze ko ntahura abantu bagiye ku rugamba ivyari vyabashikiye ivyo barimwo, niko inzira y'ibigwanisho sindi mu bantu bashikira bene izo nzira, ariko ndabibona kw'isi biruko turi mu karere abantu benshi barenganijwe bagafata ibigwanisho. Munze kucibutsa, uravye abakuru b'ibihugu mu karere turimwo, ukaraba ababaye impunzi mu nyuma bagafata ibigwanisho bagava barongora ibihugu, uratangara kandi utahura ibiri mu karere kacu ivyo ari vyo. Mu Buganda ahatwagwa na General Yoweri Museveni, inyuma y'imyaka myinshi yabayeho mu buhungiro za Tanzania cyane cyane, agafata umuheto akagwanya intwaro ya Idi Amin Dada, mu nyuma akazotinda akagwana n'izindi ntwaro zasubiyeho gushikaho umuhari wiwe NRM ufata ubutegetsi aho mu Buganda. Ni kimwe mu karorero k'ibintu biri mu karere kacu. Ugiye mu gihugu cy'u Rwanda ahatwagwa
na General Paul Kagame, nawe nyene yarongoye urugamba, yari yirukanywe mu gihugu agifise imyaka 3 canke 4, aja mu mahanga, we n'abiwe ntibari barikuriwe kuja mu gihugu cabo, bitwa inyenzi, bitwa amazina y'ibikoko, bari abantu batagira iteka na rimwe, ariko nabo baja hamwe baravuga bati igihugu ni cacu, duteza kugisubiramwo, iruhande yuko havuye haba n'ihonyabwoko riteye ubwoba, bagenda bafata igihugu, uyu munsi nabo barakirongoye. Ugiye aho muri Congo, yahora ari Zaire ya Mobutu, naho nyene abahavuye bafata igihugu, hahora hatwara President Kabila, nabo nyene bavuye mu bantu babaye impunzi, mu bantu barenganijwe igihe kitari gito ku butegetsi bwa Mobutu, gushikaho nabo nyene bafata ibigwanisho imyaka myinshi cyane, imyaka ishika kuri 30. Se wa Kabila witwa Laurent Desire Kabila ari mu rugamba kwararenze imyaka 30, hanyuma mu 97 bagira ababafashije mu karere, maze ubutegetsi bwa Marechal Mobutu barabusenyura, bafata ico gihugu. Laurent Desire Kabila amaze gupfa niho yasubiriwe n'umuhungu wiwe Joseph Kabila. N'uburorero butoyi ugiye mu Burundi naho iwacu, uyu munsi turiko dutwagwa na General Ndayishimiye, imbere yiwe yari komanda Nkurunziza, nabo nyene babaye mu buhungiro, nabo nyene babaye inyuma y'igihugu, bongera baragwana gushikaho igihugu, gushikaho ibintu bimera uko vyabaye. Hanyuma hakaba ibiganiro nk'uko benshi bagiye barabigaruka ko vyatumye hategurwa amatora, CNDD-FDD itsinda ayo matora, maze twara igihugu, atari uko yatsinze urugamba, ariko urwo rugamba bakoze rufise icyo rwakoze kugira ngo ivyo biganiro navyo nyene bishoboke. Rero sinovuga ngo ntaco bagwaniye, ngo ntaco bari bamaze, ngo ntaco urugamba rwabo rwamaze, sindi mu bantu bashobora kuvuga ibintu nk'ivyo. Ndubaha uwo muntu wese agera ahantu avuga ati jewe ndavye amagorwa y'igihugu canje, ndatanze ubuzima bwanje, ntavyo nzi ko nzotaha, ntavyo nzi ko nzogaruka, mpfa canke mbaho, ariko kwitanga kwanje kuze gufashe ko igihugu canje gikira, abandi bakabaho neza. Umuntu wese umunsi umwe afata ubuzima bwe bakabuheba gutyo, uwo muntu genda mwubaha. Ntabwo ndi mu bantu bashobora kuvuga ngo urugamba rwabo ntaco rwamaze, nta na gato. Bamenye aho bari ko nubaha urugamba bakoze. Aba CNDD-FDD bamenye ko nubaha urugamba bakoze. Aba FNL bamenye ko je nubaha urugamba bakoze. Abasirikare b'igihugu bamenye ko nubaha urugamba bakoze. Abandi bose bitanze kugira ngo bakize igihugu, ndubaha uko kwitanga barondera kw'igihugu gikira. Ivyo je ndavyubaha, sindi mu bantu batuka abantu bitanze ku rugero rungana gutyo gushikaho bemera gutanga ubuzima bwabo, bavuga ko bagwanya akarenganyo. Sinshobora gutuka umuntu wese yubahutse ikintu nk'ico, ndamwubaha. Ico nico cya mbere, ndabunamira, nkuko mpuza n'abandi bose bagize bati dukwiye kunamira abo bose bitangiye igihugu, tudatandukanya ngo hariho ababaye beza n'ababaye babi, ni bose, abo bose bihevye kugira ngo Burundi bukire, dukwiye kubunamira. Ahubwo kuri uwo munsi ukwibuka abo nyene bihebeye igihugu, hari ibibazo biba bikwiye kuca bibazwa. Mbega ico bihebeye cahavuye kiboneka? Intumbero kwari uko haboneka igihugu kirimo demokarasi. Demokarasi ikintu cya mbere kiyiranga ni umwidegemvyo wo gusohora ivyiyumviro mu gihugu, n'ibimenyeshamakuru vyigenga, n'amashirahamwe nk'ay'agateka na muntu yigenga. Ni igihugu mwene co wese arekuriwe kukibamwo, adashobora kuzira ivyiyumviro vyiwe ngo yicwe kubera ico gusa. Ni igihugu kandi umunyagihugu wese afise uburenganzira bwo kurota kugitwara. Ni igihugu umwana wese w'ico gihugu aba arekuriwe ko yokwiyumvira ko umunsi umwe ashobora kurongora ico gihugu, kandi ntihashige ko inzitizi zituma hari umwana w'ico gihugu aba adafise amashansi angana n'ay'uwundi mu bijanye no gushikira amabanga y'igihugu. Iyo ni demokarasi. Demokarasi ntikumira ngo hagire bamwe bavuga bati mwebwe kubera ko muri bake, mwebwe kubera ko muri iki, mwebwe kubera